Akes nta mafaranga afise. Gutire. Ni sawa? Akaniko kamutuziye kugira. Iti bintu isi facture y'amazi ya Regideze. Ya Regideze. Umva ko bakurihisha amayira. Nurari amayira Regideze. None hari umuntu. Nurari. Nta ndari. Shaje nize navuga ko mfise parcelle. Namanda kubesha izina ry'Imana. Hayo rigera ugura. Kuna nta n'indoto mfise. Ya makonvocation je ayo yatabuje narayabonye. Uri kuri avyumvise kandi hayize n'igihe kirekire kwanza sinibaza ko hari convocation yotabugwa ukwezi kugahera utaritaba urumva ntibagufate Akes dano mu Freemason. Yes, my name is MC Andy kuri micro za STV. Muraho mumeze neza ndabaramutsa bivaye naho muherereye ariko kandi reka tumaye dukengurikira Imana yo ishobora kudushikana kundi munsi katongera twaduha n'impuhemu zo gushobora gukora ibikorwa byacu vya misi yose. Ndabaha ikaze kuri STV je nkuko mubizi ni MC Andy Mr Solution, Mr Emotion. So nkuko mubizi jewe nje kuraba umuntu sinzi ko ndamuronka ariko ndazi ndamuronka. Akes dana amaze bisi avuga ko ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ejo ngo yarirukanywe muri conference, mbega byagenze gute, mbega bamuhora iki? Nyene kubivuga yarabisiguye. Twifuza ko nawe bisigura. Ariko dufise makuru menshi kuri we agiye atandukanye. Gumana natwe rero kugira ngo ibintu bize kugenda fresh. Muta ndakuvumburira hamwe nawe ndakuvumburira hamwe untumora iki duherere umunota umwe mutu uyu nkamubura sisubira ku murongo nukuri uyu ndamubuze muje mu bigi turi oya ahubwo nta kibazo umunota umwe gusa umunota umwe mazindwi ntamubona none mubana umve ugara ntave yiruka ahubwo reka kwatu tumaze reka duhe muta jambaza ikibazo kimwe cangira naco n'impapuro ahubwo twava tubisubiramo je nkiki nta kibazo yagivyacu sivyo wanje Akes turazinanye sira kukubona rero jewe reka nkwakwanye muta mimunota 2 gusa ndabizi sisubira kumubona uyu gutire ni sawa akaniko kamutuziye kugira oya iyi moto ni yiwe nyene usanzwe uko turavugana okay nanzi ni gwawe ga ubuzini urazi we kuzafitena n'amahera nacu tokora ariko kuronka amafaranga Akes dan mfise ibintu bitatu zo kuvugana nawe ariko kandi sinsaku byinshi biraboneka asigagira muri yarione amahera yabaye menshi agisigatora arafise n'inzira yo gutora amahera mu kuzimu inzira yo kuja mu Freemason aheruka muri Tanzania ivyo byose ni ibintu ariko turabona ingene biza n'ingene bihera uri gukora amahera kwanza ugira mu mudugo wa 20 million mbona ubwira ikintu kimwe mwebwe mufise problem jeunesse yo muri kino gihe muri icera mukabona umuntu atigita uri kurayibona hama ejo yaronka ngo abikura mu nzira mbi ariko ndiko mvugira abantu ni sawa urumva mu nzira zihobeye mugaca mubura kurondera muvuga muturi yabironse kunuku uri yabironse kunuku nanje nzobironka byo kandi ikindi naco nakubwira ikintu kimwe ngo nanje nzobironka byo urumva kandi nakubwira ikintu kimwe Akes nta mafaranga afise yaco mumuteranye n'abantu Akes nta mafaranga afise musanzwe urwo tudiskita ibintu isi facture y'amazi ya Regideze ya Regideze umva ko bakurihisha amayira nurari amayira Regideze none hari umuntu nurari nta ndari none ariyoni yaraguzwe ariko ntituremeza kuko peut-être sinzi ko haraho wabivuze ntamenye none umuntu kweri aragura ariyoni Regideze 2020 kamazi bikamwanira kuriya cyangwa ariko hari abapapa bameze uko abavie babagumu hinge nakwaza ikibazo cene mamazi ikibazo imisi yose nta hantu urigera wumva bavuga bati ngo leta ipanze ngaho yego none ibabuza amafaranga yo kugura aho hantu oyinzi ishura oya leta yobura gutamere kugura rero urumva ne vya biharuro rero wowe uracara umwana reka rero twebwe tumaze kwaguka mu mitwe twe tumenye ukuntu dutwara ibintu vyacu muri make ukoresha ibiharuro ni giharuro nico gikora tu giharuro rero turakwiye kugifasha abandi kugira tubahanure kugira ngo kibafashe nabo iki giharuro sikindi icambere jeunesse reke gutwarwa n'ubuhumbu woyumvire kuri future uruko yibona uyumvire kuri future yawe abajene benshi muri kino gihe dutakazwa n'ibintu bitadufitiye akamaro nciye hajyanye nciye ko BBM na Silva bariko baraba film urumva nuko nciye mpamagagwa hanze nari ngiye ntangure kubasomera mwabuze ivyo mukora ku buryo mwicara kuri cinema
urakura vyumva rero nuko tureke gutakaza umwanya mu bintu by'ubusa ariko urumva ko bigaruka bikaba byiza kuko nk'ubuhereye guhanura abi asanzwe arabi wawe nyene bivuze yuko je umpanuye warahanuye ujya birafasha ugahanura n'uwundi nico iyi mikro ibereyo kandi twege tuvugira abantu ntituza kwivugira tuvuga kugira vyumva abandi niyo mpamvu tuteza kubibaza kugira ngo tubitangire ku muco nk'ubu amakuru ku munsi wejo gushika no munsi ari karavugwa nuko Hozi na Akes n'abandi ntibuka birukanywe muri conference just nagiye nk'ubuca nshaka kumenya byukuri Akes niho yari yirukanywe kuko sinabibonye mu kiganiro ariko narumvise amazina waka mbona kubwirewe umuntu kwirukanwa ahantu nuko aba ariho uri kubwa wumva uzotsinda urubanza cyangwa uzotsinda ngo banyagirize iki gukuza inkuru nyabaki inkuru ya Preezy urayizi rero ibijya bya Preezy umuntu ya makonvocation je ayo yatabuje narayabonye urikura vyumviza ivyo kandi hazi n'igihe kirekire kwanza sinibaza ko ari convocation yotabugwa ukwezi kugahera utaritaba urumva ntibagufate ivyo ni ibintu kandi convocation haraheze igihe kirekire cyane yarazitabuje bisigura yuko rero mwebwe uko peut-être yabivuze siko mwabitahuye ni Akes karavuga ariko arashaka kutwereka yuko n'umupapa n'umuntu hari ibintu arenge ashobora guhanura twebwe abana nkuko watwisa abana umupapa mugabo muri aka gakino mwebwe ndabasumba kameme ndamaze kuca muri byinshi ndamaze kubona byinshi mwe mutarabona muri ibi bintu muri ibyo byinshi maze kubona mu minsi inyuma twe twabona Akes ikintu cyosha shisteko mvuge intambwe ariko yivyisi reka nkoresha iyo terme nubwo yagura ikinga twaca tubimenya umunsi uba mu Carama n'ivyumba byaba biri mu nzu twaba tubizi ko ari byinshi n'ivyaberayo byose turabimenya saa 2 saa 4 saa 8 saa 10 ariko ntaco baca bamenye ibyo tuvuze barabizi ariko ubu Akes asigaye abarizwa mu Kigobe hariho projet ndiko ndahakorera bisaba yuko quelquefois umuntu ararayo canka akirirwayo ariko je sinirirwa mu Kigobe kameme urumva mu Kigobe ndashaka kuba ngiyeyo gukora ivy'ijoro urumva ibikenewe canke avuga ati reka ntaco jeje nigume nonyene mugabo urana n'ubusanze ngaho mu buhinyuza ni ngomba ngo kanya nakapankarte uyu ni muzee wa mabezi jewe sinzi kandi uko nakibonye nta kidashoboka ko hobe bari muri Tanzania kuko muri Tanzania naho hari ivyatsi kandi bijya vyatsi ntibiri mu Burundi gusa ariko bajya nabo bavuga yuko araga pancarte we wakoze wandika ko Tanzania bon ibintu bisanzwe singombwa yuko ivyo dukora vyose abantu bavyemera na Yesu urumva hariho nabakubwira ati nigeze kumva Lili wenetse ngo nzokwemera ku Imana ibaho ni yaza kundamutsa urumva bisigura ko ni Imana ubwayo harabayipinga rero kubera ikibasho ko kwemera Akes byakora igikuru nuko jewe ico nshaka canke donc target yanje banayikoze uriko yibona target yanje banayikoze Pakistan rero y'abantu kuvyemera canke kutavyemera umuntu kuvyemera ni shwa yiwe kutavyemera kandi ni shwayiwe ariko jewe ndaraba ati kuri vision yiwanje canke mu iterambere giwanje biriko bigenda gute biriko birafata inzira canke kandi ndakubwira nakandi kabanga hariho nundi muduga ngiranzane ugomba ugura panuzane ngira ngure ugira kabiri bro je natanguye kugura star oya ugira kabiri wiyongera kufise utunzu ego uri umuduga ugira kabiri uzobwo mu bwoko bwa bon ubwoko urazi impamvu nawe wibutse niko yambonye irya bajaji hajya umuduga si bajaji me uri kuraraba marke yaho giporoporo bon akubari wakera koko no wakera vraiment gusa uri kuraraba marke yaho ni nki bajaji nzozana mu minsi ngamuzobona nta problem kandi singomwa ko nzoca ndabipublicity oya ariko ntabwo business turi muri business kandi yageze no kujura ujye kuri ko hamye nta ukura urishe neza cyane nkuko none irya ntuze nyare abariko bavuga bamamahera iriya Alion nyene uri kuravuga kwavuga ati bangurire uri kuravyo hari abagomba kuyikota ibigurumva uri mu vyashara uri mu vyashara nyene ariko ndaza kubaza utubazo dutatu cankwe tune tumwe twa TikTok hama meze ndaguseze ndanagushimira kuko nakanya keza ariko ndazi ntwari kuvyanka kuko nawe urabikora ariko kandi si bibi kuko umuntu akuronkeweho kirazira gusiga inkuru niko bavuga kandi nawe ndazi ni kubayeho tiko turondera amafaranga yego kandi ugo dushaka gutanga amakuru ku bakunzi bacu yaba abakunzi ba Wakala TV yaba abakunzi ba STV n'ayandi maceno yose agiye atandukanye akabazo ka mbere TikTok question bro Bel Chris ni hasa ego urisirwa ari hasa Chiri wanza ko nacishuye bandanye ubazi ibindi bavuze ni TikTok cyane ntuzi ivyo bibazo ntuzi ukuntu babibaza Akes mu Freemason hari umuntu atari mu Freemason kuri yishima
sigura impamvu umu Freemason ni iki gisigura kuba umu Freemason reka ndabikubwirire isha sigura iki kwanza mu kirundi Freemason Freemason bisigura umwubatsi yigenga reka ndagisigura kurumva umwubatsi yigenga rero bivana werere na subject uba ukivuzemo canke wo kuntu ucakira uruko ivyo je nageze kuba ndiko ndaharira no mu pasteur igihe kimwe pasteur ndamubwira nti mbega ico kintu citwa Freemason mu Burundi kiramanze gushika na cyane cyane muri amasengero ni iki acambwira ati ngoya ndamubaza ati uri sire ngo ndi sire ntikirashika ndasubiramo ka uri sire ko kitarashika ngo ntikirashika bon rero ico acenda mubazana uremera yuko amasengero menshi urumva si yose mugani menshi ahura no nkifashanyo zivuye hanze sivyo zivuye hanze ugasanga ziraje barabafashije ati mati mugure nimba ari intebe nimba ari biki mu rusengero urumva kugira urusengero rwaguke urwavyumva uravyemera ko bibaho ndavyemera okay iyo barungitse iryafashanya sivyo iyo barungitse iryafashanya wewe kuko monde turi mu bunye ni monde a benefice umuntu akora ikintu arondera inyungu bisiguye ko bajyanye bariko barabafasha mwebwe ariko babahazi iryafashanya hari inyungu bakeneye okay mwebwe rero donc ikintu kiboneka n'amaso ni inyungu iyahe mura mubungukira muti paraburica nyishura nawaza ati none ari amafaranga mwebwe mufata rero muravuka nabajya abantu babarungikira amafaranga urumva bazi sometimes cyane iki si ivyo biningene usanga waramaze kwinjira muri Freemason nawe atavyuzi urumva turambara ama Louis Vuitton urazi histoire ya Louis Vuitton si wambaye ngaha urumva urayizi histoire yayo ko wambaye amarori urazi cyo uri kura public arico ntacuzi rero benshi barayirimwo gusa benshi ni babatijwemo were ntubatijwemo ari kurimo jiwe je ndico kimwe n'abandi bantu bose bisanzwe je ivyo bintu byo kuja mu mashetani mu biki urukura vy'umwe ivyo vy'ibinyakuze mu vy'ibiki never ivyo bintu wapi jewe sindimwo kandi sinzofa ngiyemwo narahatswe kujayo urukura vy'umwe ego ama procedure naravuze kuri Akala TV ukuntu vyagiye biragenda vyose nagarukiye ku muryango bambwiye ngo baza kunoro muri iryo joro canabikase ivyo twari twapanze vyose gukora urukura vy'umwe rero bisigura ko sindimwo mugabo urasanga turuko turakamerwa n'amakamera tutazi yo yavuye tutazi ibintu vyinshi nk'ibyo kandi haje warigeze kubusengera muri Dream 1 sinigeze nsengera narigeze je kukubona ayo Akes bon amafoto ari kuri page yabo ariyo amafoto naragiye mugabo sinigeze kuba nsengerayo warinjiye gusengerayo uwo munsi gusa Numva warutanguye kuvyanka ariko kubera uzi ko n'ifoto ihari ucuvyemera oya sinasengerayo ucumva itandukanye cyo n'ikirundi sinasengerayo mugana arasengeyeyo rimwe gake basi tuvuge gake oya ni kabiri umenga kabiri ni kenshi re sawa ntaco bandanya tugushimire Akista sawa merci nta kindi ufite ubaza nta kindi ukurasho kugara ikiganiro yego sawa amahera ni mabi amahera tuma umuntu akugaza n'ibyawe byose thanks so much Steve na kumwe na Akista mtu wangu brother asante sana sawa ico ndagukundira kimwe hauna complex warubizi ivyo ndazi kubizi haunaga wewe uri kura visa Lyon bangire bako bana visa ma Air Force oya ndiko ngomba kugura ugomba guri muduguza na bajaji oya ujya urahari twaraje no kuvugana vyose mugabo je ngomba kuzoza nagira mu muduga witwa Odi urazizi nafanya search igari na iwake up difsu tuntu zenyu tuburungu dutatu kuntu ni tune Odi Braduriya another level. Jere nabonye akamoto mvuga ati wa mobile yasubiye inyuma. Oya, moto si wanje kandi gusubira inyuma ikintu cyo target we. Ntuzura umuntu mujije ngo yasubiye inyuma. Ni target sivyo? Urumva nashaka kugurisha umuduga nkavuga nti reka ngure inzu ahantu kana. Kugira ngo ikindi kintu. Wewe mbonye ukavuga uti wa mutipe yasubiye inyuma ariko agenda n'amaguru. Kumbe ivyishije inyuma navyo yiwanje ntavyuzi. Waguze umuriyoni umuduga w'umuriyoni umwe. Bakawugonga ngo ntazosubira gutunga umuduga. Ubaciye azana vende oyo ndurazi. Wari miliyoni none miliyoni zine ariko ubusimbiye kuri 22 miliyoni 22 miliyoni wewe no gwa 22 miliyoni zana Lyon ni simili ya plaque yo yizana ariko pete je sinzi imiduga rero jewe nivora sindigera ndota kuyifata wari kuravuga gusa sinayiguze 22 miliyoni je nayiguze 18 miliyoni kubera ko sinayiguze ubushasha okazi yego 18 miliyoni aho yari kweri nimba utaragura mbe hano hawe araho watangiye kubaka sinubanga visi parcelle mu hari ya mukirekura
shaje nize navuga ko mfise parcelle nkanda kubesha izina ry'Imana hayo urige ruguru kuna nta n'indoto mfise ya papa wawe ni pasteur yaragusigiye zo kugura parcelle ahubwo kandi ujya mu pasteur mwavuye ntiyari papa wawe oya wafuje thanks STV mwakoze kubana natwe bye